Barura bagiye gusanga kugira mwege mu kuyigwe mu Burundi nuko buri umuhungu yorongora abakobwa batatu ndabeshe cameraman nukuri saranganya tuje kugibisa yanga nukuri saranganya uyu no musiho turanganya nukuri saranganya kuyawe ntawo kurenganya saranganya. Hello my people, my family, muryango wanje Uzobaze Media TV, ndabaramukije cyane, jewe meze neza, ndashima ndamahoro nababwiye nyene ntameze neza sinoje imbere ya kamera kugira ngo nshobore kubashika naho amakuru meza cyane, ariko rero meze muzuri niyo mpamvu mbona hano hantu. So ni Jennifer kuri babandi badakunda kumara amazina banyitajeje maka nivyiza kuzamara amazina sinzi ubiki boss cyaduteye bamwe bashava ngo jeje. So rero je nababwiye ko ndi dynamique ku bantu batacumva mu rurimi rw'Ifaransa, mu Kirundi ni ikintu kibangutse kinyaruka, sivyo rero unkurikirana utegezwa kuba dynamique. Nk'ubu rero ugure kino kiganiro ucunyaruka kuri ugafyonda kuri s'abonner, j'aime, partage na commentaire. Narababwiye rero tugomba gukora kuri Uzobaze Media TV kuburyo amakuru yose meza mushaka mashasha negezwa kwiruka kugira ngo ndabashikaneko. Ndi kumwe n'umuntu hano hantu kuri nibaza ko abatse kubora je nibaza ko nawe ntaravuga je ubwanje yanantera ubwoba. So numutipe yambaye coupe noire udufime hariya dread, nibaza ko ari umurasta cyangwa umustar, ico kintu nibaza ko baza kudigisobanura. Nyende murabona ukuntu yambaye mugabo ikintu cantunguye kandi cyangoheye wamaze kunyuma kuri le du jour kakanu ka vere sinzi wagakuheje bona je niyambara agashati karimo vere mugana wacha mbona washizemo ibintu vya vere nta kintu bagiye kuvuga ni kimwe ku kindi rero araza kubimbwira neza. Ndakuramukije yani 001+257 Green City Shop icuma kokoriko bingwa amatangazo ndaguramukije nawe urameze poposa no kwibana dedasiba bashaje aranyisha. Please ikintu tsaba umuntu wese kadukurikira ndisiri ko kino kiganiro kizoryoha kandi kizogenda neza. Mwamaze kumva presentation yiwe ariko je ndamuzuka zina ka Mr Kokoriko. Yeah man, Mr Kokoriko. Yeah. Tuvuze Kokoriko twumva inkoko, twebwe tukira abana batubwira ngo Kokoriko. Yeah. Inkoko ngwahi isake ngwahi uri inkoko. Wumvise kuvuga nibaze yuko havuga ibintu byose haba n'ikintu gikorotse kiba kivuze naho kitaba wumvisije ijwi. Ariko jewe sibwo abenshi baca bavyitiranya n'inkoko. Je tuvuze Kokoriko tuba tuvuze umubiko. Umubiko muri rusangi twebwe tubayo kubwa alarm kuvyuka ku gihe. Nifashishije Kokoriko kubera ni igikoko kimwe gikoresha umwanya kandi kitihenda, nta saha gikoresha mugabo kirakubwira amasaha ko yageze kandi uri umuntu utahura amenya ati ubu tugeze ku giheki. Neza cyane ati yisunze novuga ati inkoko benshi barabizi cyane ko inkoko ni ikintu cyambere kizinduka iyo ugiye mu mirimo yawe na cyane na geture abarundi dukora tukazinduka inkoko ziratuvura, bisigura ko uyu muntu ari spare dusanga ari muri babandi ba dynamique nkuko turiko turabivuga. Koko rikoramutsa abakunzi ba Uzobaze Media TV. Uzobaze Media TV ni muhira niho twama, ni TV y'amateka yacu. Nanje ndabashimira cyane guse kuba mwanyituye muravuga ati dukore kino kinanje nchanzana n'amaguru abiri amaboko yose ndaza ndayazanye. Sigeze nsigaze ikintu na kimwe muhira ivyo zakuzushaka byose turabigera neza kandi mbandanye no kubashimira cyane gose abayikurikirana kuko ni TV imwe y'amateka kandi tubibutsa yuko the CEO naho utari wamuze the CEO baramuzi ni Ismail Kaposho. Uyu muntu ni legend n'umuntu mu mateka je nakuze numva yana kazoza keza ntikari mwibarabara kazoza keza ntikari mu gukubagana yani cyangwa kuyerera mu gukubagana kweli ni kukuyerera ni gukubagana ni gukubagana neza cyane. Abanyeshuri bashaka twumva tuvuze ngo kazoza keza ni indirimbo twese twakuze twumva bakatubwira ngo kazoza keza. So je nababwiye tugenda kimwe nta kimwe sigi inyuma ntimo have mvuga ngo journaliste Jennifer ngo hari ibintu yagera sigi inyuma. Namubajije ati ashobora kuba umurasta cyangwa umustar muri ico kintu bibiri uri iki muri ivyo bintu. Rasta ni burumwe wese afise umutima wo gufashanya akagendera impanuro z'abandi kutononera abandi. Burumwe wese n'umurasta ariko sibizwe ko buri umurasta ari umustar. Umustar ni kindi kintu ni ibintu bakorera. Mugabo umuntu wari wese ndabizi ndizeye no muri Islam avuga ko umuntu wese avuka ari mu Islam. Sivyo n'umuntu no muri Rastafari umuntu wese avuka ari mu Rasta ahubwo bihinduka mu nyuma bivanye n'inyifato zitari runtu agendana. Je nibaze yuko rero buri umwe wese ni Rasta. Oya Rasta kill the Babylon ausyo wana nuko bimeze buri umwe wese n'umurasta bivanye n'ingene yitwara. Mugabo hariho abandi araba Babylon
please amashugwe ya kokoriko vraiment dine kavuga ari mugura ducanganya nyene umva abantu turabarasta hari utuntu turavuga tukumva nyene umengo naje hari twonatahuye mugani baza ko hari abarasta muce mushira gatima hehe muri commentaire kuko Mr Kokoriko yamaze kwishikira so kokoriko kubatamuzi n'umuntu ki Kokoriko ni tout travaux umuntu avomera zose uko atazi izo zo kweriza arizo Kokoriko uno musi uransanga muri production audio producer uyundi musi bivana ibiraka mfise uransanga ndo mu MC undi mwanya ndosi kiraka na journalism ndayikora basi je muri rusange ndiko ndacavomera mugabo nuko hariho nkuru twamaze gutera kandi twashize muri umwavu igiye kuvumbuka vuba cyane gose EP yanje y'indirimbo nagarutse muri career ya musique benshi baravuga ati azogaruka gute nzogaruka nambaye impuzu za kera cyane gose mu isanamu ya kera cyane ndiko ndakora traditionnel hanini cyane novuga ko muri izo mpano zose ufise zitandukanye wavuze ko uri mu producteur wavuze ko uri mu journaliste wavuze ko urarimba ibintu bya profane ariko hari kiruti kindi nkuko uvuze ko novuga ati umutima wawe uri mu bintu bya traditionnel ubu niho tugiye gushira amafaranga koze hari abantu babonye ati burya muri za mpano zose office reka dufate imwe tuyivumbure tuyikorereko nico gituma nabampanura abaririmbye cyane cyane aba artiste tuvuze umugwi wa sana wose reka kwibanda mu bintu ubona bitariko biraguha amafaranga ego turabizi ko kuko barakunda kuvuga ati buri umwe wese yoririmba nyimba umuntu aba umustar ari kumenya kuririmba gusa ata blend ucuta basi abo mu masengero bose nibaze turebe yuko bacha bishobora kuko nta muntu ndibaza yuko abo mu masengero bazi ko bazi kuririmba cyane gose binateranya ubwoba no kuvuga yuko mugabo ntibaramenya business ihagaze gute je nyimba unsanze muri traditionnel bivuga yuko hano nabonye haramera hari agafaranga kandi noneho ndiko ndabibamwo gusa ibintu biravumbuka ngo bize kubera turacabitegura kandi mutibagira yuko uzoza kumfatira amasanamu y'indirimbo zanje numwubahwa numurambe mukazi numurigend mukazi bamwita P Amede kuyindi shusho sana agarukanye na Kokoriko aragarutse sana kabisa urumva ngarutse muri traditionnel ati Mr Kokoriko agomba garuke muri traditionnel ku wundi muvuduko novuga udasanzwe kugira ngo agaragaze neza impano yiwe ariko muri ivyo byose wagiye uvuga impano zitandukanye nkuko nagenda byumva byukuri ni Mr Kokoriko akakantu wihaye niko urabangutse muri vyose kandi nibaza ko mu bikorwa vyawe urazinduka nkuko wabivuze gute washoye kuvuga ati jewe ndumva ahantu muri carrière yanje ahantu noshobora gutumbera ni muri traditionnel kuko ibindi byose wambwiye gukora wabyumvise gute umuntu akunda kumpanura cyane ari nawe muvyeyi wanje muri kano kanya muri gisagara cya Bujumbura ni Ismael Gaposho arakunda kuvuga ati burya muri rusangi hari ikintu abantu basiga inyuma kijya basiga inyuma ko baba bacibagiye we cyugitora ugikoresha umuti urumva we cyugitora ugikoreshe ibande kwagiye nyine ubona bataye uzokivyaza mu musaruro sivyo je nibaza yuko nanye ncubahira arakunda kuvuga ati dusubire ku vyiwacu dukunde ivyiwacu arakunda kubivuga cyane kandi ashimikiye abajene twamaze kwibona iburaya twamaze kwibona ahantu kuri niveau zirenze kuko ubu umuntu wese yambaye ipantaro agapentro keza ariko aradefira mu ibara ratambuka yibona umustare agira iki ucuza gusanga rero utwe wa muziki uriko rasubira hasi bawudidimiza kanatsinda ucusanga bashaka kuvuga ngo baririmbe nk'abanyamerika ngo bagira ibiki cause twibagira yuko twebwe mu boss wacu ari urundi wanashaka n'ivyongereza twobiheba tugende mu vyongereza gukora ibiki umuzungu nase sangure ikirundi aze avuga ati hewe iki nigiki ko nkubu je album yanje ndabibire akabanga izo yitwa Saranganya je ndazi gusaranganya we no ntacyuzi gusaranganya uraza kumbaza kandi umpa amafaranga amwe uri umurundi utazi gusaranganya nawe urabihanirwa dibaza ko ico kintu agerageje kuvuga gusaranganya na just nta kinini ndagifise ko ariko tugiriwe amahirwe twarose Mr Kokoriko kandi agomba kuzana umuviro mu bijanye n'ibintu bya tradition narinze kuvuga menshi gusaranganya kugira ngo uzomenye cyane uzojubanza gukubitira kuri channel yanje uzosanga yanditse ko basha tuzohindura amazina cyezo guma kujya nyine konje muri traditionnel jamani tuzobihindura uzosanga yitwa Kokoriko OG Kokoriko original igusiyo channel yaramaze gutegurwa irahari we nyimba utarakora subscribe kugira ivyo ko bize gushikira ubanza usembireko banza ubikore gusaranganya rero ngarutse gusaranganya ni gukora ukuzako gucungura ubugari bw'uwo munsi
sivyo kuko iyo uri kurashungura ubugari n'ibindi birizana iyo uri kurakora abantu barabona ko uri ku mirimo mugabo wicaye ngo uzokora ngo leta ngo izoguha akazi c'est-à-dire yuko wowe nturiko urumva imvugo ya n'icyubahiro neza cyane nukuvuga dushobore gucreya urumva twihangira imirimo none ukuvuga wihangira imirimo urasaranganya nyimba udandaza ibiyobe nyene bimenyekane ati ujya adandaza bino biyobe kugira ngo ejo biguhe kudandaza ibindi bintu nyimba atari inkuru mbarirano je numva nasiyoni ngo aradandaza ibiyobe ivyo ntavyonzi mugabo bivuga bavuga yuko ngo aradandaza ibiyobe so nukuvuga dusaranganye ni gukora kugira ucungura ubugari bw'uwo munsi niko gusaranganya neza cyane Mr Kokoriko ndiko ndamushimira cyane bitewe n'amajambo ariko aravuga aho twebwe par exemple nk'abantu biyumvira tubonye nk'umurasta ntabwo tuba twiyumvira ko aba afise ivyumviro nk'ibi aho ushobora kuvuga ngo gusaranganya nkuko yamaze kugisigura umuntu agashobora gucreya ibintu vyiwe agakora twebwe ndagushimiye kuba wasiguye ijambo umurasta twaba tubona ko umurasta ari wa wundi aho gumengo agomba kwifadikanya n'abari abantu bo hanze bari abahugu bo hanze bari aba mu bihugu byo hanze kugira ngo tuze kwica akaranga ariko Mr Kokoriko ariko abwira abarundi abatumira kubabwira ati kurikirana ibintu vy'iwacu na ntajye ugasanga ubu dusike turimba bya vyongereza bya bifransa bya bindi cya kirundi cyacu tukagishira hari inyuma ivyo nta mpamvu yo kubikora ahubwo nta mpamvu yo kubikora kuko n'umushinwa warateye imbere mugasi ndi siri uko avuga icyongereza cyane ego umuhinde ndi siri aravuga igihinde ciwe kandi bari mu bihugu biteye imbere why tutovuga ikirundi cyo kwitsi ikirundi ciza ya Mr Kokoriko reka tubandanye kugira ngo ko twakurose ngaha ushobora kutubwira byinshi ko nani ndahigira byinshi abamukurikirana vraiment ndabizi ko hari ibintu byinshi baza gutahura so nkuko uri Mr Kokoriko nkuko tukumva vision ya office cyo ushaka gukora mbega umunsi urabizi umunsi ugizwe na 24 kandi umuntu wese mu kuvuga nibihe bintu wewe reka mvuge bibiri canka bitatu ukora mu gatondo yivyutse kugira ngo umunsi wagende neza icyambere na mbere kugira umunsi ugende neza je kuri orere isaha ya mbere ndayigabira sport urabona ko meze neza ndabangutse uragangutse ni bogari man yego uzuze kuba mpera nimero abakobwa oya abashaka ku investisa je nzi ngo vuze ngo abakobwa ntacyo mwanze muri benshi bo barizana uri sûr je niko mvuze ariko nyene abakobwa muri benshi kuko bamaze guharura bagiye gusanga kugira mwege mu kuyigwe mu Burundi nuko buri umuhungu yorongora abakobwa batatu ndabeshe cameraman wowe ro utari kurongora abakobwa batatu kugira ngo je umva nzobacandaga muri rusange nyene nzobakorera ikintu nyene none gashaka ko mwaremewe twebwe nembeshe ndibwinyegetse je ndi umuyisilamu man suna abagore bane n'abandi nongeze ko mutume sallallahu alayhi wasallam ya gusa nyine mu bamisirima bavuga yuko bajya bane uburi capable kubafasha bose mane wewe waza ko babafasha mu biki none nibazanye sits n'amafaranga oya umugore akeneye ibintu byinshi mu rugo mbarira ivyo oya reka ndakubwiye je ko ndavyumva kandi babizi abantu badukurikirana mwe mubamubona kure kuturusha muri commentaire muzogashiremo nimba vuze nawe muzoshimivuga nibaza ko bavuze ati umugabo ko arongora abagore bane ni kujya ku ntushobora ku umugore akenera ibintu byinshi turavuga kwambara ibifungurwa babandi bane nimba umwari inyama bose ubagurira inyama nimba ugura igitengo umwe no bose ubagurira igitengo uri sure ubu ko abagore bose batunze nenazanya batunze uri urabesha abagore bose batunze ahubwo vuga ibindi bintu wewe waruzi reka kubinyegeza reka kubinyegeza kagakama kava muri munira oya nta bindi yinzi birengeye ivyo ariko nibaza ko ariko biba bimeze bro mbwira neza ko ari inzu bizango izo we no kuvuga ubwo bushobozi urabuzi kandi ntuhengame bon ntaco ndabizi ko cyane muka uri mu mizima ushaka nuko no kucandaga birimo nyimba atavyo waruzi bacandaga abana aho abarigende mwamaze kubimenya nuko ubu ufise inguvu ushobora kubahereza bose burya urukundo ruragoye uzanye umugore mwamugiye mu rukundo ego sivyo ego nawe utegezwa ko ubuzi gusasa igitanda sivyo ego ndavyumva tuvuze gusasa rero abana ntimwatawe ndabizi si gusasa ry'amashuka gusa oya bisa ko nawe uba wishoboye muri intuzenya muri uzobazi
basa ntitwataye sije vraiment umva ni karagaciyemo nibaza murumva ko tweko turabandanya reka tubandanye sije turiko turi kubijanye na nibikorwa vya Kokoriko aho ari karakora cyane Kokoriko rero tuvuze umuntu wa traditionnel cyangwa twumvise umuntu umuririmbyi abadukurikirana cyangwa naje ubwanje tuba dukeneye kumva basi omwe aterere mu kajwi twumve umuntu ukuntu abikora ndabizi hariya namwe murabikeneye je ndazi ko mvuze ikintu bakeneye bari ariko badukurikirana nabo tugirira akantu kubwenge bazi saranganya turonye kujya dutana saranganya tugibisa yangana saranganya uyu numusiho turanganya sayangana saranganya kuyawe ntawo kurenganya zuravuga rero nukuri saranganya saranganya turonka yo kujya dutana nukuri saranganya tuje kugibisa yangana nukuri saranganya uyu numusiho turanganya nukuri saranganya kuyawe ntawo kurenganya sayanganya gusa naje numva ko jenga ngo uzogire ndi na muri tradition urumva baze barabancira urubanza hariya nanje muzombwira ego byose ariko twibagiye byose bikorwa muri Eta Voice Records Eta Voice Media mu bufatanye cyangwa muri Eta Voice Label kuko ndafise nanje ubwaraka ndiko ndaduza ariko team bitwa Secret kandi shimira cyane gose umwami kazi mu muziki w'Uburundi cyane aramfasha aragerageza uwo nawe ninde ko batamuzi ninde batamuzi bamwita mama nawe ntimusibe kumukurikirana nawe nyene kuko jamani aramfasha bamwita Esther Nishi umwami kazi wa live muziki w'Uburundi ego ubahwe ahuri ego njina na diaspora bakenya John K akina mafilme neza John K naye turanamusabye John K ndazi ego aba muri uzobaze urahakurikirana sana arahakurikirana from uzo supporting impano turagwaye ikazi imiryango iruguruye gafashe yama yafashije ego naje nonga nza ubufasha suko ntishoboye ndishoboye mana kuko ndashaka nanje abonshoboza kugira ngo ushikante ahantu yego ikiranira abarundi kenshi barerekana inzara cyane manure abarundi mu gusaba singombwa gusaburira hano gusaba wihagaze yego kugira bavuga ati ujya n'umukozi yarakoze baze gusanura ibyo nawe wubatse bajyana muri ko murasegereza atanjana mufize mu mufuko biratera umukoshi rondera n'ijana ugende gusaba ofise n'ijana uraronka kandi turize yuko bazobidufashamo gusa John K ndakumindinga sana brother urakora fresh sana mvuze kumumindinga n'umucyo oya twakumenye kuri umurasta hariho imvugo nyene twebwe zitu boy from Ruigi jamani karibu sana muri Eta Voice John K aramuvuze ko nibaza ko John K arakurikirana uzobaze Media TV azokwisura canke uzobibona ego ndamindinga sana yuko yomfasha mwe byadanje kandi hariho n'abandi bamfasha nka Gwasa Oscar respect bro hariho Asante Transporter respect sana muze Santos aka Junior asante sana jeno ndiko ndashima sindiko ndamamaza guys ndiko ndashimira abantu neza cyane ni vyiza n'abandi kuza kudufasha twebwe Burundi turadidimizwa cyane impano ntiziko zirahabwa ikibanza gikenewe kuko Jesse ndiko ndavyumva ingene impano ziyerereza mu ibarabara kuko abavyari biharage vyamenetse baba baje kubiyora neza cyane twebwe no kuvuga twe turi mari ni twe turi biyo by'igihugu urumva n'icubahiro n'icubahiro aratwegereza ati ngo jemeruka guhagarara yo ikintu gingere naramukije president amashugo yawe naramukije president yego ngitega kuri stage imwe n'abamukompozi n'abandi je numva ama vibe byada vibe zagusaraye cyangwa rero mu boss ufise amafaranga washize ku makonte wafufiye uri kuregereza abajene na cyane cyane yo gufasha abajene wewe ucunanirwa kuzana ivyo bifaranga uri kuracinyika urika no mu ba diaspora ubibika ku makonte yo hanze kandi mu gihugu tuyakeneye guys kerebukira fursa nimuze mudufasha yakirikare yego nivyo novuga kandi nshimye mva mutima cyane gose
ku bantu bafasha impano z'Uburundi. Ego ya reka ikintu kibazo dovuga ko cyo gusozera kino kiganiro no kwibaiza Mr Kokoriko nkuko bivuze hari impano nyinshi ziyerera hari abantu bafise impano nk'izo wowe ufise mbega hariho n'abagoye kugira ngo abo bigora cyane kugira ngo bashike nk'ahantu wowe washitse mbega umuntu afise iyo mpano ni uwe mugambi wo mugira kugira ngo nawe bikunde aronke umunakayira kuko hari abantu bashabigora vraiment nkuko rero bivuga aba bantu Imana yahezagije udufaranga mugerageze vraiment mukore agasupport musupportinge nibyo vyiza nariga abajene nibwo Burundi bwejo niki kintu wohanura umuntu afise impano nk'izo ufise canke wo muterera kamo kavuga gute ukavuga ati nimba ufise impano ni iri jambo no gushigira icambere mbanze mbwira abanyempano discipline ego cyo nikintu cyambere gikomeye cyane gose kiro kiratuma abantu bandi bashika kwihangira twebwe mu muziki tuzanaramwo ibintu byo kwibona imigaro je koko ariko imba mbegwa mu ndero sivyo mbegwa mu ndero ndamenya ingene mpagararira impano yanje ego how to keep talent man yeah. ni good ushobora kwiproteja niyo mpamvu ubona n'abastare benshi mu gihugu cy'u Burundi bamaze kuvuma birabananira kubika hit baca bavako urumva je sinumva impamvu wowe ushaka kwinjira muri career wewe utaramenya ati ni gute bajamwo wewe ukumva ngo zikuririmba ugaca usaruka cyuvyimba kuririmba wewe blend man blend blendinga rero ndi woshaka blendinga atahandero ufise oya ntibikunda icambere rero nibabanze bagira indero hama biture abo bafasha yego abastare nitwebwe duhemuka kenshi reka ndagwa karorero yego abantu bose mu gihugu cy'u Burundi bari mu marebo bose bavayo bitwaza ngo bariko barabafata nabi uri si novuga ko ari indero nk'ibakoresheje abaribo benshi n'abavayo urumva baramuha inafasi bamuha ukuguru agaca cyakajyane n'umutwe urumva avyimbye mu minsi bamuha agahiti ucubona tango kugara kuri management why ni wicara wige ugende gusa kudodorera imiryango abantu wize neza uvuga ati je ndi naka njejwiki nkoriki kandi mbana naco nkuko kandi gikeneye iki hama naho kandi no kubafasha impano nyinshi babakire bazi yuko mu Burundi barashonje shoboza abana banzo murishe ahage amere neza hamuje gukora yakoresha abana bashonje na cyane ngo hakora mu nda ya Mr Kokoriko ndamushimiye cyane novuga ngo ariko agarukana akaranga kakera aho ibintu byinshi biriko bigenda bipfa ugasanga abana bubuntandero ugasanga abana benshi bariko barahusha amachance cyangwa amahirwe kubera kugira indero nke nkuko bivuze rero bajene nitwebwe Burundi bwejo ntuzoshobora kuza gusaba umuntu udafise indero kuko kugira indero biratuma nujya gufasha avuga ati uyu mwana aciye bugufi reka ndamufasha kandi ikindi naco nkuko Mr Kokoriko yabivuze nimba umaze gushika ahantu wifuza twese turafite indoto turafite aho tuzoshika ntugare webuka wavuye kandi ngo waguhaye amazi bavuga ngo ntuze wigere nimba umutera inkokora kuko umuntu yakuzamuye aba ari undi muntu uvuga ati ni nko kunyaho uzorima igihonde ciza Mr Kokoriko ego yabivuze nuko nyene so aba ndagushimiye cyane Mr Kokoriko nabashimiye cyane mva mu jewe bariko badukurikirana nukuri hari ikintu nkunda gusaba cyane abantu badukurikirana umuntu avuze ibintu novuga ngo vy'agaciro abantu mukeneye ko Mr Kokoriko nzomugarukana muri Uzobaze Media TV muze gushira hariya muri commentaire kugira ngo ikindi gihe uzomurondere atubwire neza n'ibindi byinshi bahe nakanimero kanje ka Rumikashi akanimero ka Rumikashi ndogashirayo hariya ndogashirayo kugira ngo wow nivyo Jenny Xavier Rumikashi apana ngo babandi urakunda kunyagiriza bitari byo Mr Kokoriko sinakuhagije navuze babandi ba supporting okay nico nakunda vuga kubera ko abasha abantu bafite impano nkizi birakwiye ko tuba supporting akajambo kanyuma rero kubakunzi bawe Uzobaze Media TV kandi no kubakunzi bawe akajambo kambere mayenda gahe kubakunzi banje cyane nkunde Uzobaze mpere kuri Uzobaze yego vraiment akajambo kamwe kuri Uzobaze TV irikira duga nshasha yanyu y'amateki yo kubazana ibintu bikomeye cyane gose wana muri supporting sana kuko niyo muri legend man supporting aba legend kuko nibo badutanguriye Uzobaze
nukuri numva nta byinshi no ivuga ko cyane nibaza kuri ni kuyikorera sabone yego partage j'aime commentaire ya ibintu nk'ivyo hama ku bakunzi banje namwe nimwitegure tegura imitima ikomeye mugiye kuryoherwa muzopfa yego nzobatamwo ivyishimo muragowe muzoryoherwa muragowe yego ni kuvuga ni mu supporting nkuko mwabikoze na mbere ubu ibintu biriko biragenda neza turameze poa sana naho bitaragera kuri za niveau dushaka mugabo turabishimira Imana aho bigeze hose kandi namwebwe kandi mwabikoze bandanya kudusupporting kujya mwabikoze mbere amakosa twabakoreye ni menshi nimutubabarire ndabizi nta muntu atagira amakosa mashaka kwa mwaraniguye bimwe mugabo mubandanye kuza mugira gute amudukosora hari mu comment mutubwira ati nimukore nkuko je nobabwira ati ja bless na kare twari tukiri no muri ya misi y'abarasta tware enjoyinze n'ubu turacabandanya kwenjoyinga urabona ishati nambaye no munsi naho yavuze ngo namwiganye niwe yanyiganye yego guys murakoze cyane gose reka ndabashimiye mva mutima respect ndani ndabashimiye cyane ndabushimiye Mr Kokoriko ndashimiye n'abakunzi ba Uzobaze Media TV nukuri mwakoze cyane kudukurikirana n'undi munsi mugume muri novuga gute mugume muri ready konzo bashikana ibintu bimeze neza mugire ibihe vyiza ciao ciao na gutaha